nk'icakunezereye cyatumye wiyakira muri wewe? jewe icyatumye yakira nuko nabona abantu babagenzi benshi abantu bamba hafi ni make bankunda abantu benshi mbura nyene nisanga ndakunzwe nta ngorane visa abagenzi benshi kandi ndabona ndiza amashuri nta kibazo na kimwe nigeze ngira ndabona ndamara amashuri ndavuga ati ni kuri ni ibintu vyiza ahubwo bya bindi nyene ni vyiza nta kibazo yego uri kurakura urageze muri kaminuza wanatubwiye ko ufise umusheri ubu birashitse murapanze urugo muragiye kubana usanga mu byabana b'abanyamwema muri ico gihe vyakira gute? jewe byashitse no vyakira kandi nta na kimwe nta n'imyidego yo haba nta n'umutima mubi nogira oya no vyakira nta ngorane n'imwe uwo vyakira n'umutima mwiza canke uwo vyakira nabi? no vyakira n'umutima mwiza yego. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza hawa ari mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benisu kuri kamera tukumwe na Zombi turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki aho namandabazanira abatumire batandukanye uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe turi kumwe n'umunyamwema w'umukobwa abantu benshi bakunda kwibaza abanyamwema babayeho gute muri bo bameze gute benshi babona ugasanga baranabatinya kuri uwo munsi ndi kumwe nawe araza kutuganira byinshi ku bijyanye n'abanyamwema ariko imbere ko twinjira muri iki kiganiro kandi amusaba yidondora abakunzi bacu ba Roy TV ndakwakire muri Roy TV. Murakoze cyane. Amazina yawe bakwita nde? Amazina yanjye nitwa Ndoricima Fabiola. Ndoricima Fabiola aba hehe? Mvuka muri province ya Muyinga commune Giteranyi. Ego Fabiola avuka mu ntara ya Muyinga commune Giteranyi ariko no musari mu gisagara ca Bujumbura abantu benshi bace bibaza ati none kuva mu ntara ya Muyinga gushika mu gisagara ca Bujumbura yoba aba majaheba amaje muri gisagara ca Bujumbura bamukamenge. Ego ibibazo biracari byinshi kandi arashaka kwibaza mbega asanzwe akora iki Fabiola asanzwe ameze gute tubashaka bahe umwidondoro ukwiye. jewe mba mu Kamenge sanzwe ndi umunyeshure niga kuri university. Ego Fabiola avuka Muyinga umusari mu gisagara ca Bujumbura kandi yiga muri university. Fabiola umuvukana muri abana bangahe? twe tuvugana turi abana 7 hamaje akaba yije ndi wa nyuma. Ego mu bana ndwi Fabiola n'umwana wa nyuma mbega muri abo bana ndwi bose n'abanyamwema bimeze gute? oya muri abo ndwi no kuvuga uwa mbere arasanzwe nyene arafise koro yirabura hama uwa kabiri nawe yaje nyine asa nka jewe abandi bose barasanzwe hama na jewe wa nyuma nzasuku nyene muvukana muri babiri b'abanyamwema. Ego umukobwa kandi n'umukobwa. Ego Fabiola aravutse yisanze ari umunyamwema mbega wavyakiriye gute? jewe nyene bivanye n'ukuntu umuntu aba agenda arakura buke buke nk'umwana nyene vyarangora kubera ko haraha nkaho wacu kumva amenga nkuru umuntu bakaguterera induru ngaho urya munyamwema ngaho urya muhingo turamutinya nyene ibintu vyinshi bigatuma amenga kwihumira muri bakavuga ati ngira Jesse ndi umuntu nyine ukiyumvamo nyene ibintu vyinshi ukiyumvira nyene ati none eske kubera iki giho ntaje nsa n'abandi baguma bantoteza bambwira amajambo nyene nibiki ariko bamaze gukura petit à petit nari yakiriye ndavuga ndabona komesa ko ari ibintu bisanzwe nyene kubera ko nari n'umunyeshure nyene ngenda mbona n'abandi bana twegerana dukunda natangorane n'imwe hari hama nyene buke nyene mbona nyene nisanga nyene nakuti ivyo nta nivyo nkiyumvira wabivuga utabivuga ugati kazima ndi umuntu ndiho kandi kubera ko ari umugambi w'Imana. Ego nta kibazo na kimwe nakiri ntangorane tukiri ngaho nyene abakunzi bacu ndetse n'abantu benshi bashaka kubusanga bibaza ati mbega umunyamwema abameze gute usibye ko dutandukane ku rukoba usanga umunyamwema bagomba kumera nk'umuzungu mwaye umengana umuzungu kandi udumaye ukamenga rera abatandukanye nk'aho tuba dufite urukoba rusanzwe tuba twirabura ni kindi kintu kiri citandukaniro kiri hagati y'umuntu asanzwe n'umunyamwema ni kintu kindi mufise twe tudafise?
mbo ikintu novuga kiri hagati ya twebwe na mwebwe nyene abantu birabura je novuga ni urukoba nyene rudasa nta bindi byose amaraso adasa ibikorwa dukora na mwebwe murabikora nyene byose uretse ko urukoba rwacu rudasa n'urwanyu ibindi byose ni sawa ntatandukanira hari ibintu mpanumva ku banyamwema cyangwa ugasanga n'abandi bahora babyumva ku bijyanye n'izuba ugasanga ngo ntajya ku zuba naho biba bimeze gute ariko natwe mu buzima busanzwe turagenda ku zuba hari n'abagirirwa ko bivanye n'ubuzima baba bakora ariko ugasanga nta ngorane mbega namwe niko biba bimeze cyangwa bivana n'umuntu oya twebwe siko biba bimeze mbere ni nko kuri twese nyene izuba riradukarira cyane cyane rwose bimwe birengeje ni kuvuga igiye ku zuba ukamara n'amasaha 3 uri kuzuba gusa utarantu mu gatutu usanga umubiri wahindutse ngo wagiye gutukura cyane kandi aho rero birazana na consequence y'ugumwe ubikora kenshi na kenshi birakuzana consequence biratuma indwara n'indwara utogwaye nka cancer aho nyine n'izindi ndwara zo ku rukoba mu kuvyikingira rero turagerageza tukambara impuzu z'amaboko maremare n'impuzu ndende n'amarineti n'ishapo nyine zigira zitagira z'umugara kugira izo itaza riradupika mu maso yego kandi nyine na n'ingorane ya vision kubona usanga bitugora mu make ntitubona kure yego izuba riratubangamira cyane yego tukiri ngaho nyene abantu benshi ari ibintu byinshi bibaza ku banyamwema ari naco gituma no musi namwajaniye ngaha bimwe mu byo yibaza uraza kubitwishura babimenye hariho watubwiye mu ntango utubwira yuko kera waratinya abantu ubabonye wariruka kubera ko baca bavuze induru ariko no musi bivaye n'amashuri wagiye wiga byarakuzaniye gushika muri wowe kwitaba ukavuga ati ni umugambi w'Imana nta na kimwe gitinya n'Imana yashatse komera guca ariko turashaka kudusigurira mbega abanyamwema b'abakobwa baragira amahirwe yo kuronka abahungu babaresha cyane nabo nyene barabatinya turashaka kuduha umuco ego nyene je mbona menga ntibisanzwe twebwe nyene abahungu baraturesha nta kibazo na kimwe gihari nk'ubu tuvugana bafise umusheri tuvugana je ndafise umusheri ego murakundana nyene neza ntabiguhora harimo rigera gutuka harimo murashwana ngo aca vyitwaza canke ho nyene muri wowe wikengere uvuga ati naho bankunda nta nkunda bivaye n'ingene se ashaka kuba ari karambesha biba bimeze gute muri ico gihe oya nta kibazo na kimwe muri make n'umuntu agukunda n'utagukunda baboneka naho yo kwiyorobeka gutura mubona rero nyene yaramaze nyene mvuge kuyakira muri yo nyene yahunze ukomeze kuko yahunze nyene abona ko nyene ari komeze urumva sinumva n'ivyatumye yankunda basi yarahundiye nuko wonsa urumva nyene muri make novuga nta kibazo bitwaye nta ngorane yego dusubiye inyuma gato uravuze mu muryango w'abana ndwi babiri mwisanze muri abanyamwema muri ico gihe abavyeyi banyu bavyakiriye gute naho bigeze bihebura ugasanga ko baricuza ati kweko Imana yakoze ibintu nk'ibi kuduha abanyamwema babiri b'abakobwa byagenze gute wagiye kuribona gute nta na rimwe abavyeyi banyu bigeze bihebura byari bimeze gute je ukuntu naribonye vraiment je nakuze ndi umwana akunzwe bose muhira muri famille barankunda cyane nkavuga ati ega mama ati Imana yarakoze vraiment mpamu abavyeyi beza bankunda bafise ku mutima w'urukundo nuko nta kibazo na kimwe hagati y'abavyeyi bacu baradukunda rwose gusumba yego baradukunda cyane kweri nta asha nibashaka ko bokumva n'icyo twabaye igihungabaniriza ubuzima oya kubakunda barabakunda ariko kubijyanye no kwicuza ku ruhande ugasanga bibaza ko bwo bari ubumuga ugasanga ko baricuza bibaza ko muzogira ikibazo nk'izo kanseri kubera izuba cyangwa ikindi kibazo cyo kutabona ntaho bigeze bidoga ko kubona umwana wa mbere birasanzwe ariko babiri bose mu muryango umenga abavyeyi bo kwihebura ukuntu byari bimeze gute ngene wagiye ukubyumva nta n'umunsi umwe wigeze ushika ngo mve umuvyeyi aravuze ati kweko Imana yakoze ibintu nk'ibi ngo yicuze oya ntavyo nigeze numva yego kuko je niyo vyari gushika nkavyumva vyari kumbabaza cyane ariko rero ntavyo nigeze numva nta nivyo nigeze ndanababonamo bavyakiriye uko nyene bavuze ati ni umugambi w'Imana yego tukiri ngaho nyene numva shaka kukubaza n'igiki cakubabaje kimwe gusa cyaruse ibindi byose kuba wasanze uvutse umeze uko boje ikintu cyambabaje kirambabaza cyane gose kuba nisanze meze uko ariko vyaheze ubu nta ngorane vyaheze ariko ikintu cyambabaje nuko harageze igihe yaho
basi urukoba twe dusa nk'uko baduhiga nk'uko menga ntituri n'abantu ntituri ngira turi no munsi y'ibikoko baduhiga cyane rwose bakatwica bakatumara ahubwo je n'ubu kuba nkiriho ndashimira Imana ariko byaraheza ariko icyo kintu cyarabaje cyane rwose kuko urumva narahatswe gufa kandi naje watari je niremye yego bampora nyine uko naremye icyakunezereye naho umaze kwiyakira ukavuga ati shaka Imana ryarangutse n'ibimuga biravuka n'abatumva baravuka ariko je nagira uburu bihimba byose ndabifise ndakora ibikorwa nk'abandi ariko naho sanze mfite urukoba nk'abandi badafise niki cyakunezereye cyatumye wiyakira muri wewe jewe icyatumye yakira nuko nabona abantu babagenzi benshi abantu bamba hafi ni make bankunda abantu benshi mbura nyine nisanga ndakunzwe nta ngorane mfise abagenzi benshi kandi ndabona ndiza amashuri nta kibazo na kimwe nigeze ngira ndabona ndamara amashuri ndavuga ati ni kuri n'ibintu byiza ahubwo bya bindi nyene ni byiza nta kibazo yego uri kurakura urageze muri kaminuza wanatubwiye ko ufise umusheri ubu birashitse murapanze urugo muragiye kubana ucu usanga mu byabana b'abanyamwema muri ico gihe vyakira gute jewe byashitse no vyakira kandi nta na kimwe nta n'imyidego yo haba nta n'umutima mubi nogira oya no vyakira nta ngorane n'imwe uwo vyakira n'umutima mwiza canke uwo vyakira nabi no vyakira n'umutima mwiza yego n'umutima mwiza gute kandi wowe gihura n'intambamye abantu bakagutinya muri wo kumva ntiwisanzuye hamwe wo tugira abana nawe bameze nk'uko mva vyakira neza kimwe nk'ibyo uba wifuza muri kazoza kiwawe umva wifuza kuzovyara abameze nkawe cyangwa wifuza kuzovyara abafise urukoba rusanzwe muri make nuko nyene bigoye wewe nyene umuntu nkunda kumva avuga ati ngo havyara Imana rero urumva sinumva uko novuga ati sindabifuza cyangwa ndabifuza kubera ko muri make sinoba nzi ngo bizogenda gute ngo bimeze gute kimwe gusa byashitse no vyakira kubera ko ndekeka neza cyangwa niyumvira yuko bitazongera kuba ibyabaye byahetse yego ibyabaye byarabaye mbwa ntizosubira kuyigo tukiri ngaho nyene harakajamu kamwe bambwiye ati nukuri ndafise umusheri kandi no mu bituma ankunda urukoba rwanje fise byo bimeze gute aho hari gahunda yo kuzobana mumaze gupanga canke murakundana biri ngaho bisanzwe bimeze gute turapanga gahunda yo kubana yego nta kibazo muzobana ryari tuzabimenya nyuma ariko si kera ni vuba twitegeye invitation rero turagiye ku musheri wawe wowe ku ruhande rwawe biraheze wagiye ugira amahirwe mu buzima warose abantu bagukunda bivaye n'ingene wari umeze washingiye ntawe urambwira ko abantu benshi hari n'uwakurondera kugura telefone utamuzi bivaye n'ukuntu abonye umeze muri icyo gihe biragucize uravuga ati kumbure naho umeze uku hariho abantu babishima hariho abantu babyakira neza ariko umusheri wawe mu kibano aragukunda birashitse arakwerekanye ku masitatu cyangwa ku bindi hakagira nk'abantu bamuca intege ni kihe kintu bamubwira nko kumuremesha ikintu mubwira cyo kumuremesha ufate ko bizoshika byo bishobora gushika nuko murapanga mariage ugasanga famille yiwe ntishaka umunyamwema cyangwa famille yiwe imwe iramushaka ariko abandi babibona nabi usibye ko ariwe kandi muzobana rero bafise amahitamo akaronka abamuca intege wowe imbere yuko bazomuca intege dufate ko atantege baramuca nikihe kintu bamubwira nko kumuremesha kugira ngo yikingire nk'ikigwanisho kwiteguza hamwe n'abana abantu baje kumugwanira bamubwira we yaha ntidushaka umunyamwema ndushaka umunyamwema muri famille yacu ushobora kuza kandi agashabyara abandi banyamwema ugasanga biratera uruhagarara hagati y'urukundo rwayo na mwabdo muzo muko mwifuza kubana nikihe kintu bamubwira nko kumuremesha kugira ngo bizoshika byose uzovitwaremo neza ikintu bamubwira cyo kumuremesha cyo kwirinda amajambo y'abantu cyane kwirinda ibintu bamubwira ego kuko kenshi naho bo bari abantu basanzwe burya hariho n'abatavyishimira ego kurukundo rw'abantu bwotera imbere rero ikintu numva numubwira ikintu cyo kwirinda amajambo y'abantu bamubwira bamuca intege ivyo bindi akavyegera ko ntavyumvirize ntabihe umwanya amajambo ye ntazobura kuko nawe ukiri muto amajambo yarabaye menshi ugasanga no ku ishuri bamwe bamwe baragutinya abandi bimeze uko byari bimeze
ariko sipoza ko bamubwira amajambo kandi aremereye amwe adashaka kwakira nyene wowe womubwira nk'iki muri wewe ubwawe umubwira ati kumubwira ko kurinda amajambo n'ivyo ukunda ashaka kuzoyumva nikihe kintu womutekerera nk'impanuro niyo mutashika kumviza kino kiganiro azovuga ati ibi bintu yari yaravuze ko bizoba yoca vyakira gute mu gihe vyoshika ikintu yomubwira Imake nomubwira ati uza kunkunda nta muntu wagishije inama wahunze kubera ko nyene wumva ko nkunda kandi nkundira n'icondi ati rero wowe ayo majambo yose wumva y'abantu bakubwiye wowe vyirengagize basi wowe nyene unkunda ukumbona uko wandi nyene nkuko n'ubundi we bameye kunkunda kandi ata abantu barinze kugenda gusezerana ngo ngiye gukunda urya muntu wowe ivyo vyihoze hama tubandanye ivyacu hari abantu benshi bashobora guca bibaza ati none kugira ngo umuhungu bwiwe agende gukunda umunyamwema amwiyumvemwo byatanguye gute ntaho yoba yaraje ukamwakira uvuga ati mbasha niyo bari karangeza niyo bari karampenda turashaka gushingira intangene byatanguye ingene mwamenyeye nawe ingene yaje mu buzima bwawe kuva aho byatanguye n'ubaho bwiza turashaka gushingira intaye byatanguye gute byagiye birakurikira gute nimba atari banga duce ku mayanga ejo hariho abanyamwema nk'abo bashaka kwikana nk'ino kiganiro hariho abahungu b'abanyamwema bazogira amahirwe bumva ino ntahe yawe ukavuga ati kumbe natwe n'abanyamwema turakundwa abantu baraturondera nk'uko ejo bazobarondera nabo bifuza ko bobana n'ibindi ariko ugasanga bariko barabikwepa bibaza ati bariko baratugerageza bariko baratubesha bimeze gute ariko uno musi wawe waragiriwe amahirwe umusore afise urukoba nk'urutaro rw'iwawe arakwegereye araje muraganira mbega mu minsi ya mbere wavyakiriye gute wabifashe nk'iki muri wewe jewe kuva mu minsi ya mbere nabona nyene menga egeza mikro nabona menga nyene ni ibintu bisanzwe ibintu nyene menga nta gaciro nabiha ariko buke kimisi gena nyene ni ariko yaza nyene agaruka muhira ku nyene kundamutsa nyene kuntembere nyene akambwira ko ivyo ambwira rukuri yegereze mikro akambwira ko ivyo ambwira rukuri hanyuma yene nanje ndanduka numva biranjemo ndavuga ati okay wa muntu rero nta mpenda n'ivy'ukuri yego hama birabandanya hariho benshi baca bibaza usibye naje ndavyibaza mbega mwahuye gute neza na neza kuko kuza muhiri wanyu niko yarasanzwe akuzi nuko yarasanzwe azi ati uyu muhana urimo umunyamwema reka ngende kumuraba reka ndamuganize ndabe ingena nyakire nasanga nyakiriye neza kubera ko namukunze twashaka kuvugana tukabana wewe yaje gute vyagenze gute yaje mu buzima bwawe gute yinjiye gute bashaka kudushingira intare hariho benshi bazabona abanyamwema baje kubaramutsa bagaca binyegeza ariko ati ariko atubesha ntabwo wazanye n'urukundo nyakuri turashaka kutubwire kugira ngo ushingire ntahe abakobwa bagenzi bawe abanyamwema canke abahungu baza kumviza kino kiganiro canke abandi mu kibano abahungu bashaka kuresha ugasanga ntibitinye n'abantu nk'abandi wageje gute byatanguye gute kugira ngo udushingire nk'intahe je nyene ukuntu vyagenze yaraje muya nyene nkuko bisanzwe nyene yarasanzwe anzi kandi na jenasi nayisanzwe ariko ndamubona rero nyene araza muya kudutemberera ubwa mbere n'ubwa kabiri nyene turaba abagenzi turamenyerana hanyuma nyene arambwira ibintu kankunda nyene sinavyiyumvishamwe neza arambwira ubwa kabiri ndumva nyene yuko vya bintu nyene atari ivyo gufyina ndavuga ati sawa nta ngorane hanyuma nyene biba bitanguriye aho yego biba bitanguriye aho biratanguye kuduga bivanye atanguye kuza kuganiza muhira atanguye kwiyegera tukabona ko neza atagutinya agukunda bivanye nuko wari umeze imiryango nayo yavyakiriye gute imiryango yiwawe ko nibaza ni ko mwavugana kose ntimwavugana mwibanga nta muntu n'umwe wawe yaramuciye intege akamubwira nk'amajambo ukavyumva bimeze gute kugera aho bigeze uno musi boje nta bintu by'amajambo nigeze numva kubi wabo oya nta kintu na kimwe nigeze numva kiretse niba byaravuze ariko nkaba atavye nashoboye kumenya ariko n'umuryango w'umuhungu mu minsi rero buca muduhaye invitation nta kibazo na kimwe yego bintu ni sawa yego hose bimeze neza nimeze muritegura vuba murakora ubukwe yego birameze neza nta kibazo yego waribaza none ko bizoshika ukaronka uwo muhuza bivanye n'ingene wari umeze
ivyo sinakunda kuvyiyumvira cyane nta mwanya munini yanabiha wabona umenga kuko jewe muri make jewe nakuze muri jewe niyumva ibyo ntavyo niyumvira ndabona oya jewe nashaka ko nari nzi ko ndoba masera ahubwo ukuntu vyamvuyemo ntavyo nzi yego jewe nyene sinashaka ko nda n'umuntu amvugisha w'umuhungu oya ariko guhera aho nyene bivyaje mu bukebuke nza numva ngo nacyashimve nafise kiragiye yego ni igiki catumye ufata ingingo yo kuja mu masera ukiri muto kuva nkiri muto numva narabikunda cyane naravyumva we ndabonye nkabona aho yene ukuntu wambaye nkabona n'ukuntu hakunda gusenga navuga ati aho rero nagiwe numva bimutiva yego wumva uja mu masera mugabo umwana w'abahungu araje byose arabihinduye mu minota ibiri byo gukorera Imana urabihevye byo mu masera urabihevye kubera umwana w'abahungu umwe gusa urahimbira ingingo zose uba ugomba kwiyubakira urugo rw'iwawe yego ariko n'ubundi uja kumukorera Imana nawe utaja mu masera nakibazo na kimwe n'ubu nyene Imana kuko ni ihangagije no ngaha yego ndagushimiye cyane murakoze namwe ndabashimiye cyane namwe bakunzi ba Roy TV mwariko muradukurikirana mwese twakumwe n'umunyamwema twariko tubaganira ibijanye n'ubuzima bwiwe ngene baba basanzwe babaho mu kibano wanyu usanga bahari canke aho muherereye ugasanga hari ababinuba canke ugasanga barabatinya canke ugasanga barifuza kumenya mbega muri we abameze gute abafise ubuzima bumeze gute abameze nk'uko natwe tumeze mu gihe tudasangiye urukoba abameze gute ariko yatubwiye mu ncamake ko abameze nk'uko tumeze afise amaraso nk'ayo dufise uretse ko iyo izuba ryatsi ari ryinshi rirabakomeretsa urukoba rwabo ruroroshe rushikira izuba kare ugasanga muri ico gihe atikinda izuba ashobora no kurwara kanseri ugasanga kandi n'ibijanye no kubona ntabona kure abona ibintu biri hafi sinovyita ko ari ubumuga niko Imana iba yarabishatse kuko kwiga bariga muri musarageze muri universite kuzuba baratonda kushira yambwiye kagenda n'amaguru aragenda agatonda agashikayo izuba ntaco babwiye ibijanye n'ibikorwa abandi bose bakora bafise urukoba rwirabura naho nyene barabikora novuga yuko atari intambamyi yotera uruhagarara barakora nk'ivy'abandi bokora mwumva ko no mu minsi buca ashinga urugo hari aho muherereye hashobora kuba hariho abanyamwema canke mu kibano iwanyu ugasanga abahungu ntibariko barabaresha bariko barabibahora kandi umva ko undi muhungu we yamwishimiye ari naco yamukundi kandi urabona ko ari umukobwa mwiza atacabaye biba bimeze neza ndabashimiye cyane rero ndanabatera n'intege abanyamwema bose aho baba bari biyumve neza mwumva ko na mugenzi wawe yatinze akiyakira kandi akumva ko ari ibintu bisanzwe ndabashimiye cyane n'abakunzi ba Roy TV mwakoze kudukurikira abataragira subscribe mugire subscribe shimiye cyane na zombi twari kumwe kuri kamera ariwe yatumye amajwi abashikira ameze neza n'amasanamu ameze neza cyane tuzosubira aho utaha au revoir